shaka mfashe usubire kana kajambo sivyo none bya byana byavyibivize bya byungu byaguye inkwara bya byana byavyingira byagoye bya byungu byatinga gute subiramo kanyuma he bya byana byavyingira bya byungu byavyanga. Hello bakunzi ba Bujahit TV ni sawa amahoro Imana bari namwe mwese mukunda ibigano byacu ndazi ko muri benshi cyane mu mihingo yose y'isi ahantu hatandukanye n'ukuri ndabakunda sana murabizi ko tukundana twese je banyita Isaac Classic aka Lucky Nene nice kabisa uno musi rero ndi mu gisagara ca Bujumbura aha ni mu Kamenge nizananiza muri Mirango quartier Mirango bajya mu bahanze mwagiye Kamenge itarabanziza ubu Kamenge ni buraya murabona kwanza amatara amazu meza ibintu byose ni fresh kabisa. Okay uno musi rero ngira mfata kanya mvugane n'abanyagihugu batandukanye murazi ko maze imisi ntavugana n'abantu batandukanye ngira nyage n'abanyagihugu n'abajama banje sana nshaka mvugane nawe rero gato kugira twigishanye ikirundi maze ko ikirundi cyatitutse yemwe ikirundi turiko turacibagira tumva za donc quand même urumva ibintu by'ibifaransa n'ibintu by'ibiswahili byaratubanye byinshi ku buryo ikirundi ciwacu twacibagiye rero no munsi nahisemo yuko mvugana n'abarundi eski ikirundi kiracyahari muri twebwe ngira ndababaza akajambo bagasubiremwo bya byana by'ibivyize bya byungu byaguye inkwara mbega barashobora kusubiramo no jambo nawe ukurana kuno mwanya gira subscribe amusho fasha usubire kwa akajambo bya byana by'ibivyize bya byungu byaguye inkwara iki ni kirundi urumva hari ibintu byo kwiba guye inkwara n'izina ry'ikirundi n'izina ry'umuntu bya byana by'ibivyize bya byungu byaguye inkwara gira rero ndabaza rino jambo abanyagihundabe eski bararishobora sike ndagusabye nkurikire mama lakini sawa umeze neza biragenda gosha akayabago akayabago none uvugana na merci merci muramba bari akayabago bacavuga ati urakoze kuko merci si kirundi oya mu gifaransa hadi gifaransa kiraduga uragerageza oya oya gusa mu gisagara ibintu by'ibifaransa biraza cyane kandi kirundi baracibagi oya turakiyize je rero nzi ko nawe igifaransa ari kirenga ari kufungura uduki udutunguru udutunguru aratujya bwa bundi turi kumwe niki udufiriti mélange udutunguru n'udufiriti we ni sawa kwenda ubuzima ni fresh akanoti ni sawa nga ni buke Kamenga umutekano ni yose ndabibona yego komera rero je hari ikintu nagira ndakubaza jewe nitwa Isaac wewe Anita jewe kirundi n'ukuri je cyari bagiwe hari akajambo kirundi nashaka mfashe usubiriremo Imana akajambo ngira mvuge umfashe ukasubiremo yego mba sivyo none yego bya byana by'ibivyize bya byungu byaguha inkwara yo oya ni kirundi gerageza ntacyo noshobora reka mvuge basi buke bazovuga ati wavuze niko gane reka bya byana by'ibivyize bya byungu byaguha inkwara subira mu gerageza hagiye ntacyo noshobora kabisa gerageza none ugerageza ntacyo noshobora ntacyo gute umva umwana vuga mwana ingo kandi gera ngaho bivugereza bya byana by'ibivyize bya byungu byaguha inkwara gute uri umwana yagerageza ibaze rero umwana yaragerageje wewe mu mama avyo noshobora kiragoye ikiri kirundi haje uri umuntu wahe ndi Murundi amaja haja intara uvuga mu Kayanza uri umunyakayanza none icyo sikirundi cyo mu Kayanza kwe ni kirundi ariko mugurumva kiragoye none umwana ko yagerageza nawe gerageza byana by'ibingu byangu inkwara mama biragoye sawa reka tubananyira abandi rero twumve ko babishobora wewe twavuga biragenda wakera yego wari umufundi cyane gose biriko biragenda neza kama kawaida bana niyo mirimo yacu kabisa yego jewe rero banyita Isaac haje bakwitande mutaha banyitwa ku izina rya Musani ufite indirimbo zingahe jewe oya nta ndirimbo mfise ubwo ni izina ry'akazi yego anyene nje nkazana moto yanjye nkavuga ati Musani baca bakubona basha hanyene ngira ngo ndibitumwa ko ku bintu by'amamoto wangu yego kabisa gororoka basi amasegonde make cyane twiyagira urabe kamera jewe nitwa Isaac nkora kuri Bujahit TV subiramo kwa Bujahit TV
Bujahit TV. Okay, safi kabisa urabishoboye. Urumva two turayaga n'abarundi kuvyeke kirundi ciwacu, kirundi caratitutse wangu. Ego. Urabizi? Ndabizi. Za donke, za kameme zarabaye nyinshi mpaka abarundi basigaye bari bagiye kirundi cabo. Urumva nakanogira mvuge umfashe kusubiramo mu kirundi. Sivyo none? Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Nakanu ikirundi. Iyo ruga. Ndabisubiremo. Ndabisubiremo. Subira. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Oyo. Nice kabisa. Wavyumvise tuko. Oya suko mimi. Nivo musani. We peace. Safi kabisa. Ko turivuganira n'abanyagihugu kuvyerekeye kirundi ciwacu. Ntuweme uremera ko kirundi cyatitutse wake. Nzi ko kirundi bariko baracibagira abarundi wangu. Ubu turi mu bifaransa donke kandi by'ibiswahili. Yani Bya telefone bayita gute mu kirundi? Telefone. Wambeshe frame. Ubeshe. Si telefone nyene. Sawa. Iro ni Bujahit. Subiramo kwanza tu. Bujahit. Peace ni betano nakwema. Aje bavuga mu ntari. Vuga mu ntari. Bamuci bitoki duzi biganza. Nice kabisa. Aje nasikera umunyaci bitoki. Ya no jombo. Sawa. Urumva rero turavugana kuvyereka kirundi ciwacu. Harakaja mu kirundi ngira mvuge mfashe ukansubiriremo. Ubwize neza abana. Wowe ufashije abo bose batakiti. Ego. Kandi ko kirabananira benshi ariko uraza kugicobora. Vuga amena. Amena. Oho. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Ico ni kirundi cyo mu cibitoki. So yabona ubu. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Ajorosho. Oyagerageza. Wego gutwe ngo vyemere pre. Reka basi mvuge basi ukiyeho. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Gute? Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Vya vyana vya vyungu vy'ivyi. Okay, no bisho. So we ko ndigumara nyinshi ni gute? We ko ndigumara nyinshi ni gute? Vuye koga ni nakazi kenshi ni gute? Nakazi kenshi. We peace. Haje witwa nde? Je nitwa Ndashimira Paul. Leopold. Haje uri umunyagitega na? Je ni umunyagitega. Uri umunyagitega? Yari umunyengozi namwumvise. Abanyagitega je ndabemera barazi kirundi gusumba bose. Yego kabisa. Shaka mfashe usubire kana kajambo. Sivyo none? Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Vya vyana vya vyungu vya tinga. Gute? Subiramo kanyuma he. Vya vyana vya vyungu vya tinga. Go vya rumbazi vya karavuga. Ukuja? Je ngiye muhira. Witwa nde? Je nitwa Isaac, wewe witwa nde? Je nitwa Fani. Fani. Uri umunyeshure kandi? Wiga mu kangahe haje? Mu icenda. Mu icenda. Haje mu shuri ikirundi uragitora? Oya, je ndi Murundi. Uri Murundi? Uri umuki? Ndi Umukongomani. Ariko ndumva ikirundi kivuga neza. Ariko hari akajambo nashaka urumva turi Bujahit, hari akajambo nashaka umfashe ndakubwira ukansubiriremo. None dictera kugora. Dicte. Mba gusubiramo ivyo mvuje mvuga. Birangora. Gusubiramo ivyo je mvuga? Nawe uragerageza basi. Usavuga naco. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Naco noshobora. Gerageza twumve. Naco noshobora. Subiremo basi. Subiramo basi. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara. Wapi naco noshobora. Gerageza. Oya nano gerageza no bandiko ndatukana kwe. Okay, bali sawa. Umeze neza? Je nitwa Isaac bakwitande mutama. Anje bayita Isaac. Neyo ndahuye n'umujama wanje Isaac barahuye. Isaac rero twincabwenge. Urabizi? Yego. Haje ukora iki Isaac? Yandi umukozi wo mu nzu. Isaac urumva rero ari ikintu je niko ndavugana n'abanyagihugu yo turi televiziyo. Ariko rero gitangaje ko kirabananira. Wewe haje uva mu ntari. Je mva muri Ngozi. Abanyangozi yoye ni P5. Umva rero Isaac. Hari akajambo ushaka umfashe umvuge ukansubirira sivyo none? Kandi kirundi rero abandi bacu barakunda kwigira ikirundi cyacu. Vya vyana vya vyungu vya gwiha inkwara.
gerageza uri umuhungu wa Isaac ni ncabwenge none hasi Mbise neza. reka ndasubiremo bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara Bya byana byavyibi bya byungu byaguha impara. kandi bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara Bya byana byavyibi bya byungu byaguha impara. wa Isaac ni ncabwenge sana man Isaac uri akazi keza wewe nibikora akazi ndabona wambaye umupira ni yana Wa Diamond. uramweme Cyane. kutambaye bifes canke fizo canke satibi Wajya impira yawe ntiraboneka. abantu boy irahari no kutarawugu Aya n'amafaranga ndaro. sawa we peace umukenyezi yo bishobora mama ni sawa sister reka tuvugane sister wewe yo bishobora sister ni sawa sawa mitwa bande je nitwa Isaac wewe kwitande Emanuela uraberewe Emanuela waruvuye Bishuri wiga he Emanuela kuri sagesse. Kuri sagesse umunyeshuri muri sagesse ego shaka ishuri biragenda ariko Bigenda neza. sawa urumva nashaka umfashe nsubire kana kajambo kwanza wakomeza ariko ndakabaza abandi wewe n'urundi kazi none ikirundi waremeye ko cyagirugira ataka Oya gitakara gute? amamfete donc ibintu byarinje cyane mu Barundi ikirundi ko kiribagirwa umva ni jambo ry'ikirundi shaka umfashe usubiriremo gusa nta bindi bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara Nta nivyo numvise. okay reka tugende bukiyebuke bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara Navyo numvise. bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara Bya byana bya byungu. nice kabisa biramunaniye none yo ariko urukuragerageza ariko biraza bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara twagiye Bya biki? bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara twagiye Bya byana bya byungu. sawa merci urumva jewe nitwa Isaac nkorera kuri Bujahit ntaga nagatebe umpavure Fata parasera. niza gatebe cyane yicare ngaha twiyagira aya ni sawa none Ni sawa. meze neza Ndashima pe. aha karere kipanze gute Kare gifashe neza. kabisa akazuba karaka akavura ni sawa Akazuba karaka ni sawa. hajya ngo bakwitanje naguye ko je nitwa Isaac Je nitwayishakiye. dunuma turi televiziyo yitwa Bujahit Bujahit TV bisubire muto Bujahit TV Bujahit TV. okay urumva rero turiko turavugana n'abanyagihugu byari ikirundi ciwacu ikirundi aje caratitutse wangu uravyemeye Ndabizi ati. hajya ma donke kameme urumva donke ivyo bintu byararinje cyane mu Barundi rero ashaka dufashe abantu ko turaka kuno mwanya ubambwirira nakaja mbwira mvuge ukansubiriremo Uga twumva. bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara Ya. Chagenda kirako. gerageza uri umuntu n'umuhungu rahaye umukobwa ari kwagutwingana Bya byana bya ya cyangwa. abantu cyo nkundira abahungu bariyemera Oya cyangwa oya. reka ndabisubiremo urabona ngira cye ipanga nizo nkundira abahungu nitunanigwa bya byana bya byungu bya byana bya Byana bya byungu. rindira sike urabibona bagi bya byana byavyibi bya byungu vyaguha inkwara Bya byana bya byungu bya byihwa. Soko nyine. we pisi wakera we rero pisi ndabona we ni fresh uko biraza kandi hajya uvuka mu ntari Jewe amvuka. Jemvo igitega wangu. abanyagitega oye mwaje gitega ngo hari amateke menshi byaraheze Gitega. Amatike yagabanutse. ubu hari iki cyane hari igitega Hari ibigori. Ibijumbu bireze ubu. Biri mu kwera gusa ntiburera. ubu ni mudemo wa twivuganire sister we ingo ndakubaza aciye agenda Ayisubire buto. Subiraho none numvirize. Urumva nakaja mu kirundi bavuga ati bya byana bya byungu byaguha inkwara. Bya byana bya byungu byaguha inkwara. Ha nubona uyu niwe muntu wenyene agitoye mu mukomera bashi. Merci beaucoup. Wiga mu kangahe? Mu kane. Wiga he? Umutimukeye. He? Umutimukeye. Umutimukeye ramajaye. Ku matafari. Ku matafari. Abanyeshuri zo ku matafari. Saluti abantu bose cyabanani ari ku mwana aragitoye. Witwa nde? Nazo nasde. Inde?
Ineza Nasday. Ni neza nice day. Afise umutwe ufata cyane nice day. We komera nice day. Nice day mwese murakomera Bujahit.